Hari amajambo nkunze kumva bavuga bati umunyavyaha yirukanga atawumwirukangishije. Ati umuntu yikeka canke uwariye umwenda w'inkuba yamiza amaso kwijuru. Aha ni mu gihe hariya hakurya ya Kanyaru abanyarwanda benshi abenegihugu muri rusangi b'u Rwanda bariko bararondeza Paul Kagame umuyobozi canke umukuru w'igihugu cabo arihe, mu gihe abandi bagera ku 10 bagaragaye mu nama igira 9 ya CIRGL ihurikiramwo ibihugu bigize canke biri muri communauté des pays des Grands Lacs. Iyi nama rero Paul Kagame akaba yari kuyitaba akariko akaba atayibonetsemo. Turaje tubabwire turabire hamwe igituma Paul Kagame atabonetse muri no nama, yiyotsa iki, yiyagiriza iki, yabujijwe niki. Aho ibibazo ari vyinshi cyane turaza tugenda turishura kimwe kimwe. Ariko imbere ya vyose reka baze ndabahe ikaze, nongere ndabaramukije bakunzi ba Flow Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ikaze muri ano makuru eka ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa Mungu igenekerezo rya 16 ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 nkuko bisanzwe nturahera, ariko turiko turagana ku musozo. Murabona ko kuno kwezi ari ukwi11 tugana ukwi12. Amakuru yo muri kano gatondo rero twabateguriye aribanda cyane ku nama yabereye Kinshasa ikitabirwa n'abakuru b'igihugu 10 hakaburamwo umwe. Turaza kurabira hamwe ingingo ya Amerika ifatira abaha ibigwanisho canke ivuga kubiki kubijanye n'ubwicanyi ko burabera muri Sudani. Turaza tubabwire n'inkuru canke amakuru ubusesanguzi bugana aba FDLR babivugwa ko boba bahawe leta y'u Rwanda baciye kuri Grande Barriere. Aya n'ayandi makuru turaza kurabira hamwe, umwanya ni wadukundira kuko dusanzwe twarasezeranye ko tuza turakora ibiganiro bigufi kugira twese twisange. Ikaze rero muri rusangi mwe mudukurikirana muri mu bice igenda itandukanye mu Burundi, muri karere ka EAC, mu biyaga bigari Afrika, Asia, Oceani eka ni Burayi. Murahawe ikaze muri rusangi. Mu masaha yo mu gatondo niho hatangura kugaragara imiduga amakortege y'agasakisaki aho bita kuri Palais du Peuple ahabereye ugo rubanza canke iryo koraniro. Mu majambo yose ndibaza ko tuzi icari cyo CIRGL ni Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, aho rero akaba arimwo u Burundi, u Rwanda n'ibindi bihugu vyinshi. Ahamvuze u Burundi n'u Rwanda kuko ari byo bihugu arico gihugu kiri hagufi igihugu c'u Burundi, kandi igihugu c'u Burundi kikaba caserukiwe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cawo ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba yakiranwe iteka, akaba ari we ndabibutse yakiriwe ubwa nyuma, niwe yinjiye ubwa nyuma muri isale yari yategekanijwemwo, aho mbere indamutso uko Tshisekedi yamwakiriye vyagaragaje ko hari ikintu kiri hagati yabo c'ubucuti bukomeye cyane. Mbere aho abanyarwanda benshi bavuze ku ndamutso bahanye kuko bagumbiranye barafatana amaboko barasubira, bamaranye umwanya munini aho Tshisekedi abandi bakuru b'ibihugu yabunamira nyene juste signe de respect kabaramutsa bisanzwe hamakaba protocole. Ariko icavugishije cyane gari iryo ndamukanyo canke ukuntu Evariste Ndayishimiye na Chirombo Facibeto bagaragaye nkuko bahuza cyane, nkuko mengo n'abantu bari bakumburanye cyane gose. Tugende rero twihuta turabe igituma Paul Kagame atitavye iyo nama. Icambere duhera ni eske mbega Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda yoba yari yatumiwe canke yoba atari yatumiwe? Aha ni kibazo ca mbere tugomba tugire ko tubaha inyishu ni ego. Paul Kagame igihugu c'u Rwanda muri rusangi cari caratumiwe muri iyo nama. Sino gutumirwa gusa, iyo nama gisanzwe kiyizi muri agenda canke mu bitegurwa ku mwaka bwa kira gihugu kiri mu karere ka Région des Grands Lacs. Basanzwe bazi muri programme ko kino gikorwa kihaba buri nyuma y'imyaka 2. Paul Kagame yaratumiwe. Muraza kumbaza ngo yatumiwe mu nzira yihe, ufise preve iyihe? Preve zirahari. Preve zihari nuko
ubwa mbere mbanze ni ishure kubaza kuyumvira kubera iki yatumiwe mu nzira yihe yatumiwe mu nzira diplomatique biciye ambassade a ambassade ambassadeur a ambassadeur bimeze gute murabizi neza ko ambassade y'u Rwanda muri Congo RDC yaturiwe ekazo yugawe amwe n'izindi zari zifatanijwe muri buka imigumuko yahabaye y'abana ba Congo bavuga nta kuntu two kwicwa tukicirwa abavyeyi abasokuru tukanyagwa tugafatwa ku nguvu tugakorerwa ihohoterwa rigera hariya ambassade y'u Rwanda iri hano ariyo igihugu ca mbere cagirizwa kutwagresa n'ibindi bihugu vyinshi mwarabonye hagera cha ambassade menshi y'Ubufaransa n'ibindi bihugu vyinshi cyane aha rero niho catumye ambassade y'u Rwanda muri Congo itakibaho ndabibutse ko na ambassade ya Congo mu Rwanda itabaho yamutumiye rero abicishije muri ambassade bahuriye ko bose mu gihugu ca Addis Abeba Congo yarafiseyo ambassade n'u Rwanda rafiseyo ubuserukizi bacishije rero muri Addis Abeba muri Ethiopia niyo ubutumire bwaciye kandi ubutumire biravugwa neza ko Paul Kagame yabwakiriye sino atabwakiriye eske umuambasaderi wiwe aserukira u Rwanda muri Ethiopia yoba maziki kino ni kibazo kiri clair donc du simplifier ubutumire yaraburonse tugiye kuraba igituma rero kimwe canke bibiri canke bitatu catumye Paul Kagame atitabira ubwo butumire bwa CIRGL kandi ari gikorwa gihambaye cyane kenshi abanyarwanda barakunze gupfana ibimaramare bagapfana isoni mu kwidadira ndibuka igihe babakuye muri ya communauté iraho baciye bongera Lorencio abandanya ayitwara bavuze ngo none ngo iyi communauté yari sanzwe itumariye iki ndazi n'ubu baraza bavuga ati none kuba ataje yahomvye iki nizo mvugo z'abantu bafise IQ iri hasi canke bassesse d'esprit ariko no kuzoza turabihanganira ariko natwe twaca tubaza nimba kuba atagiye ataco bihombesha u Rwanda incuro mwagiyeyo mwari mugiye kurondera iki donc ni kimwe ku kindi kandi baza ko aha tutohateba ikintu rero ca mbere twiyumvira canke benshi bariko baragaragaza uravye mu commentaire canke mu majambo canke mu vyiyumviro canke mu busesanguzi bugenda buratangwa hirya no hino bigaragaza yuko Paul Kagame atari kurinduka ubwa mbere atumbere mu kibanza kirimwo nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye bwa kabiri ntiyari gutumbera mu kibanza kirimwo nyene cubahiro Felix Chirombo Tshisekedi Faci Beto ndaje ndabibasigurira musanzwe muzi ko u Rwanda n'u Burundi umubano wa diplomasi canke mu mvo za politike batabanye neza gushika n'ubu ndabibutse ko umupaka u Burundi n'u Rwanda wugaye mwarumvise amajambo Paul Kagame avuga ari hakurya ya Kanyaru mwarumvise umuyobozi wacu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ayo yashikirije ari hano iwacu urumva nabantu babiri ku rubuga rwa diplomasi basanzwe bafise accrochage igihugu c'u Burundi n'u Rwanda bisanzwe bidafitaniye imigenderanire myiza ico ni kimwe ndagenda kuri Congo RDC naho nyene nuko nyene kwanza muri Congo biranarenze kuko u Rwanda niko rwateye rurarenga imbibe ruranavogera rwica rurasahura abene gihugu rugasambanya abana bato abagore eka n'abagabo kuko ibintu by'ubutinganye byo ni vyabo urumva kuba babikorera bose ntawo biharira ibi bikaba abiri mu bituma Paul Kagame atokubahuka ngo atumbere nyene cubahiro Faci Beto Felix Chirombo hariya hakurya muri Congo anamusanze mu gihugu ciwe Kinshasa muri RDC urumva ko nawe nyene ubwiwe yo barinduka sukurinduka gusa nimba ataco yiyagiriza nkuko bavuga ngo u Rwanda ntiruri mu burasirazuba bwa Congo u Rwanda sigo rubazwe ubwo bwicanyi u Rwanda sigo riko rasambanya gwiba rugira ivyanda gutakiye yatinye iki kiri kibazo kica kiza yatinye iki yiyagirije iki nimba Paul Kagame atagiye agwaye kumvo zo kugwara canke kumvo zo kuba busy n'igihugu ciwe kwike atohereje intumwa kwike atatumye intumwa kuko atafuma arondera umushinga amateka umukenguza amateka base twihoza abashikiranganje bari busy Olivier Duhungire haho ahutse akunda kuba agaragara mu bintu vyinshi byose haba kuja kuba umuvugizi wa AFC M23 haba Doha haba mu Faransa haba muri Amerika umuntu wa mbere akunda umunyenga w'indege no kuvuga cyane ni Olivier Duhungire kubera iki atagiye ibi rero bigaragaza ko iyo wari umwenda w'inkuba wameza amaso
kwijuru canke umunyavyaha ahunga atawumuhungishije. Murabizi neza ko ibi bigana no mu ijambo ry'Imana aho Adamu na Eva bamaze gucumura, kubemera mugabo abamaze gucumura barahunze, Imana iza isanga batari aho bari yari isanzwe bagendera ku mugoroba, kuza kuvugana nabo isanga bahunze kuko kwiyagiriza icaha. Paul Kagame rero asigaye yikura mu bagabo, sinovuga ngo ameze nka kiriya gikoko cikumpumuye gikurwa mu bagabo, ariko we niwe yikura mu bagabo kuko arazi ko atateka afise kandi ntiyoronka n'uwo yicara. Mbembazi agiye muri iyo nama y'abantu y'abakuru b'ibihugu 11 yari kwicarana nande, yari kwegera nde ko ata muntu numwe amuha nigwere. Umva impamvu zatumye atitaba zari nyinshi. Ikindi naco Paul Kagame ntiyari kubahuka kunamura amaso ahuze n'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi canke ahuze na Felix Cirombo canke ngo yumve anezerewe kubona Faci Beto ahawe baton de commandement yo kurongora CIRGL, commission internationale iri muri region des Grands Lacs, murambabarira kuba ndayivuga mu gifaransa, ariko ndazi neza ko kuba murabizi ko Tshisekedi ari we yahawe ubwo burongozi buri tournante bugenda burazunguruka buva ku gihugu buja ku kindi. Tshisekedi Cirombo niwe yara ashikiriwe, akaba azoyobora iyo CIRGL imyaka 2, murambabarira imyaka 2 inyuma ya Lorenzo niwe yari afise iyo nkoni y'ubuyobozi, akaba ari we yamushikirije nawe nyene niho yarari. Tanzania ntibatumye umukuru w'igihugu, ntihaje umukuru w'igihugu nako Samia Hassan Suluhu, kubera murazi ko tension igihugu ciwe kirimwo, murazi kari na mushasha kandi murazi ko amazi imisi agendera ashinga leta shasha, yarahije ryari abashinga amateka ku mburo no musi yari mu yindi mirimo, naho ntajabukiye Tanzania kuraba ibikorwa vyo vyakozweho ku rubuga rwa politike. Ariko Samia birumvikana ko atokwidevereza kubera leta yiwe iracari nshasha, iracatonekara. Samia rero yatumye umushikiranganje wiwe, yatumye yatumye intumwa, ntiyashoboye gushikayo ariko we yatumye intumwa. Ariko u Rwanda nta ntumwa, nta n'umu diaspora ari muri Kongo yoba yaserukiye u Rwanda. Intebe ya Kagame yagumye igaragara mu bakuru b'ibihugu 10. Inama yari kwitabwa n'abantu 11 ariko hitabwe 10 n'abakuru b'ibihugu 10 kumbure n'ababaserukiye, ariko intebe y'u Rwanda yagumye igaragara. Murumva ko niki nikindi kintu kigaragaza ko hari ikintu yiyagiriza ikirero, kikaba ari ikintu kitoroshe cyane kuba wikura mu bagabo kandi wahora wigira umuntu akomeye cyane gose. Tugende kuri amakuru twakuye canke yaciye ku rubuga rwa Radio Okapi. Radio Okapi twese turayizi, batangaje ko FDLR bagera ku 17 batashe mu Rwanda. FDLR bagera ku 17 batashe mu Rwanda, batahanwe na MONUSCO. Aha akaba ari gisata ca ONU turakizi. Mwibuke ko n'igihe umuvugizi w'igisirikare ca FARDC yavuga ko bahamagariye izina mu FDLR agihema kiri muzima kivyiyumvamwo ko ari mu FDLR kwitura igisirikare ca FARDC canke MONUSCO canke nimbara barundi canke wazarendo abo biyumvamwo kushika bakishikana kugira bategurwe bashire muri wa mugwe gutegurwa batahanwe iwabo mu Rwanda. Aya namakuru rero yatangajwe na Radio Okapi n'ubu kumbuga za Radio Okapi. Imbere ko nzakora kino kiganiro biriko mushaka moja kubirondera. Radio Okapi yavuze ko aba FDLR 17 batahanwe baciye kuri Grande Barrière. Aba baratahanwe hakaba ngo harimwo abasirikare, aba ex combat, abahora bare abagwanyi ba FDLR 5. Murumva ko 12 ari imiryango yabo, abadamu n'abana. Aha rero hakaba bisigura ko aba 17 ngo bagiye kwiyunga ku bandi bagaca bakwiza igitigiri ca 66 na 6. Urumva ko aya makuru ayo yandi y'abandi bari bamaze gushikirizwa nahora nigira ngo ndafukumbura cyane sinari bwabimenye, ariko iyo kapingiye kuyiraba nayo ko itariko irakora kwa kundi bariko barakora, kubera ikinyamakuru ca Jeune Afrique kubijanye n'ino nkuru ya CIRGL bavuze ko
Paul Kagame yoba ngo ataronse ubutumire. Nababwiye ko ari ibinyamakuru bitwenza, ibinyamakuru bigaragaza ko hari ico bigamije ku makuru kandi y'akarere muri rusangi. Hari amakuru yakaravugwa muri Mali umugeneral ayobora Mali muramuzi ni Abdurrahmane Tiani yagiriza Ubufaransa ko Ubufaransa bwakoresheje canke busanzwe bukoresha ngo ku ncuro ya 10 helicoptere yitwa Tonnerre, helicoptere ya gisirikare yitwa Tonnerre ikagenda ikaza irasomba abasirikare bake b'Abafaransa ngo bariko barinjizwa muri Mali ku nguvu atabushake bwa leta ya Mali, bikavugwa n'umukuru w'igihugu wa Mali ubu ariwe General Abdurrahmane Tiani. Hama Ubufaransa ijambo rya General turashobora kuribashiramwo umugore mu gifaransa, ariko nagwaye mbanze imbere yuko dushika hiyo ndabwiye ko Ubufaransa bwabihakanye kuri uno munsi buvuga ko aya makuru atariyo ari binyoma, ngo ahubwo bari binyoma ko atabasirikare bariko barasomba bazana muri Mali, ngo ariko ari abasirikare basanzwe bagira muri iyo ndege nyene helicoptere yitwa Tonnerre, kandi ngo ibatagitangaza kirimwo abasanzwe babikora biyunguruza canke kumbure bari muri sécurité canke muri surveillance. Ariko ikintu je cangaruka ko ni gute Umufaransa umuzungu canke umusirikare ari muri gihugu ca Mali uyoboye uri umugeneral ukidoga ngo abasirikare ngo Ubufaransa ngo buko barasomba abasirikare bubazana nimba babona barase, kuko ni kwinjira clandestinement kandi ivyo birahanwa, uba watewe uba wavogerewe. Rero umukuru w'igihugu ca Mali uyu General Tiani nareke kuguma asemerera, kuko muri discours yatanze aho yari muri 42e batayo ya 42 ya Interarmée ahitwa Ader, 42e batayo Interarmée d'Ader. Aya n'amajambo yashikirije igisirikare cose gikikuje mu gatondo kw'iperu, avuga ko bakwiye gucunga, bakwiye kwagura umutekano, bakwiye kandi gukomeza amapatrouille, kandi ngo barigavye. Ibaze umugenerale muzima akavuga ati ngo ni muri gabe, aho abona abasoda aho binjirana bazana helicoptere akabareka. Yivugiye mu ijambo ryiwe avuga ati ngo subwa mbere ngo iyoba ari incuro igira 10 baza. Murumva ko kuza kuvuga ngo ni mwicunge canke ngo urikora uraralma ngo baraza nimba babona barase, nimba Ubufaransa bwabihakanye wo kazobabona ku yindi turu barase, canke ukabona aho bariko barajanwa ni mugende mu barabe. Iri jambo rero Ubufaransa bwavuguruje umukuru w'igihugu ca Mali General Tiani yarishikirije itariki 8 z'ukwezi kwa11. Ubufaransa bwarahoze bugenda kuvyishura kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa11, urumva haraciye indwi yose. Kwaca nibaza none kugira bishure inyuma y'indwi yose barihe ko yabibagirije itariki 8 igihe yari muri ico kigo ca gisirikare ca 42 bari hehe ko bari baranumye ico kiringo cose. Hano hari amakenga, niho hagaragaza ko ivyo avuga Tiani ari ivyo Abafaransa babinumye kugira banze bakenyure barabe ivyo bishura, barabe manière zitababaza, manière zotuma Mali itagumuka. Ariko ikindi kintu nanje ca niyumvira, none ni kubera iki bagiye kunuma uwo mwanya wose akaba atari ivyo kweki batavyishuriye TikTok. Ikindi naco ni gute umugenerale yoguma atabaza ngo helicoptere ikirasomba abasoda ntabarase. Aya namwe mu makuru twabateguriye muri kino gitondo ku masonga dusubiye guca ku masonga nuko ubu CRGR ibazwa Felix Chilombo Tshisekedi ibazwa leta ya Kongo ku kiringo c'imyaka 2 ivuye mu maboko ya Lorenzio. Abakuru b'ibihugu bari kwitabira ino nama bari 11 ariko hitavye 10. Paul Kagame nta muntu azi igituma ntiyatanze motifu yo gusiba, ntiyarungitse n'umusubirira canke umuserukira, kabaye akamizwe k'ingoma intebe yiwe yabaye
chaise vide muri iyo nama, aho Tshisekedi havugiye amajambo menshi kandi akomeye cyane, ahavuga mbere ko kuyobora inose RGL atari ubuyobozi bwa politike gusa, ahubwo ari igikorwa kandi ngo kidasanzwe kigiye kugaragara haba mu vy'uburimyi, ubworozi no mu vya gisirikare mu kugarukana amahoro, yongera surinya ko ashigikiye Samia Hassan Suluhu ku matora aheruka gutsinda, akongera agakengurukira n'umukuru w'igihugu caho ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku bufatane eka n'ububanyi bwiza yamugaragarije kandi abandanya amugaragariza. Aya ni makuru duciye ku masonga rero nizere ko muzakwirirwa neza, abaja gusenga mu dusengere, mwongere musabira n'abandi, twese nitwasimbira gusenga turaza gusabira abarundi amahoro, turasabira Kongo mu burasirazuba bwa Kongo, turasabira u Rwanda ruronke nk'uko umupasiteri wa Philadelphia hari ya Serpa Philadelphia muri RDC yasavye avuga ngo Imana iha ubwenge Paul Kagame aboneka ivyo akora ari bibi ari icaha, nk'uko yari ni wa mupasiteri nyene yabwira kubwira Bisimu ati nimwashaka kuyica nimwabona hageze komfa muranyiyicira nicwe kandi n'amaboko yawe Bisimwa. Murumva rero ko dukwiye kubasabira dusabira nko isengesho ribivuga ngo dusabire twebwe abononyi, dusabire bari yabononyi, natwebwe tutiyibagiye gusa abononyi nuko tutari ku rugero rumwe. Ndabakengurukire cyane, ndabibutsa ko na Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe, mugire uwa Mungu mwiza. Ciao ciao.